Musiri Champion TV. You are my champion. Intahe yanje ya kabiri ni y'uwo mwana uwo mutoyi mubona be na jewe. Abatari bake twari kumwe turi ngaho twari dusengera hajya haruguru. Hanyuma rero cyo gihe twari mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane. Yesu nashimwe. Hanyuma rero turi mu masengesho Imana iracisha mu mukozi wayo Mose iravuga iti nta muntu n'umwe yahonyaje ikirenge ngaha atazorya umunsi mukuru wa Noheli na Bonane. Yesu nashimwe. Ibyo twavuga duti niko Imana yamitubwira ko tuzorya iminsi mikuru tukabibamwo, kumbe sinari nzi yuko ari ntahe yo kuri jewe. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tugenda gusenga, tugiye gusenga hageze guhereza, jewe ndahaguruka ndahereza. Ico gihe nari mfise n'intumbero yo gutanga ikigira 10, ndatanga ikigira 10 mbere mu kigira 10 mburamwe amahera 100, ndayarondera mpaka ndayaronka, ndatanga ikigira 10 nca nterura uwo mwana wanje hari muri 2018 zari tariki 16. Hanyuma uwo mwana yari afise umwaka n'ukwezi. Umwana rero akaba yononye yigize ko kaka muri pampers nayi namwambise, ca ndamusohokana ndamujana hanze kugira ndamuhindurire. Yesu nashimwe. Hanyuma rero mpagaze kuri Fosse Boutique, murabizi hajya ku mashure ku Bafaransa ni Fosse Boutique yimbwe n'imashini haraciye imyaka 30. Nukuvuga umanuka hasi ni metero 10 kubera cimbwa n'imashini. Yesu nashimwe. Duhagazeho n'uwo mwana nkuko nyene duhagaze duca turatibuka, duca dutibukira mu iyo Fosse Boutique. Yesu nashimwe. Ni ntahe ikomeye cyane kuri jewe kandi ni ikintu ntazibagira. Uko umwaka utashe tariki 16 z'ukwi 12 namanibuka uwo mwaka. Yesu namanibuka iyo tariki. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tumaze gukorokerayo byari bigoye cyane ingene tuvayo kuko nta muntu numwe yigeze atubona ingene twakorokeyeyo. Yesu nashimwe. Ariko kubera ici Imana yari yaravuze turi mu masengesho, Imana ntizivuga ngo yivuguruze. Yesu nashimwe. Dukorokerayo nta muntu numwe yigeze atubona. Hanyuma twaragiye nyene je naramanutse ndumva ko ngeze kure, nshitse kure nyene ndavuga ati abadayimoni barantwaye. Yesu nashimwe. Hanyuma numva nyene namanuka nzunguruka nka kujya kumumari uzunguruka. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma numva ngeze kure sinzi ukuntu niyumviriye tireka ntabaza Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma nibuka ko nari nitunye uku uyu mwana ntitwari kumwe, sinamenye iyo yatahiye, nanje sinari nibuka, sinibutse niyo nari ngeze, ubwenge bwaciye bugenda. Yesu ashimwe cyane. Nifashe gutya nca ndaduka ngo Mana ntabara. Hanyuma rero uko nyene namanutse nzunguruka nsubira, numva nsubiye muri sens contraire ingene namanutse, ndazunguruka mpaka ndaduga ndashika hejuru. Yesu nashimwe. Umva uko kuntu twamanutse ata muntu numwe yatubonye, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko maze kuduza umutwe nkarengana bijya bizi umutwe ugashika hejuru, niho naduka nkakoma induru cyane. Uyu mwana nawe sinari ncibuka ko turi kumwe, ndiko naya amaboko gutya sinzi ikintu numva nkoze ko ndagifata nka kumumenga ni nk'ikintu compa ingufu zo guhagarara ko muga ntibyakunda, kumbe nayi nafashe agahuzu ku mwana. Hanyuma rero bimaze kugenda uko ndakoma induru cyane, nza mbona harengutse umuntu w'umupapa ntazi yazananye, arandunguruka abona turi kumwe n'uwo mwana, aca koma induru, aragenda mu ishengero aradutabariza. Yesu nashimwe. Baca baraza abakozi b'Imana ntaco batakoze, barasenga. Benshi harimo abo twari turi kumwe ngaha, murabizi habaye amasengesho n'amarira akomeye cyane kuko kunkurayo n'ibibiro by'iwanje byari bigoye. Ni hamwe nyene ici Imana yavuze nyene itari bwivuguruze. Yesu nashimwe. Muri uwo mwanya nta kintu cyashobora kunkura aho hantu atari Imana yonyene, kuko n'abandi aba baravuga bati none dukorokereyo turi bumukure hari y'ahantu, nabo nyene bikabacanga. Hanyuma rero nza mbona hariho umwana w'umuhungu twari dufise ngaha, yari umucuraranzi akongera akaba n'umuririmbyi. Nabonye bamufata amaguru bamurokezayo aritanga, nuko ntakimubona ngaha. Hanyuma ariko ahari hose Imana imwibukire kwice gikorwa yakoze. Nza numva mbari ati banza umpe uwo mwana.
nanje rero mu bwenge bwari bwagiye sinari nzi ko ari umwana mfise nari ndamufise n'ukuboko kw'ibubamfu ndaduza ndamuhereza hanyuma rero umwana nyene inda yari yavyimbye nanje ambwira ati duza amaboko ndugije ukuboko gutya kubera n'uburemere mfise ibiro byinshi ankweze nca ndanyerera n'ibicafu nari mfise nca subira kumanukirayo hanyuma ariko akomeza yamfasha agatoki kamwe hanyuma rero mu nyuma Imana irihesha icubahiro nza mbona abo bakozi b'Imana na bagiti bari ngaha nza mbona baranzaniye intuzenya ingazi nca ndayifata ariko nubwo nafashe akantuzenya kayisikariye ka mbere kaciye karokoka mu musumari nubundi nongera gusubirayo ariko mu nyuma kubera ico Imana yari yaramvuze ko nico yashaka ko n'umugambi yari mfise ko Satani yari yagerageje kunsaba ariko mu nyuma wa muhungu yakomeje amfasha akagatoki niho rero mu nyuma naca nongera ndaduza ukuboko ndafata isikariye ya kabiri birakunda kumvayo nukuri ni Imana yahabaye yantabaye ni kubw'amasengesho y'abakozi b'Imana murabizi ko benshi iyo baguye hajya ahantu nta muntu numwe apfa yari muzima hari n'igihe banakubona haraciye igihe warasangukiyeyo ariko jeho kubw'ubuntu bw'Imana Imana ya Yerusalemu dusenga nukuri n'Imana ikomeye cyane muze twume ku Mana kandi kubw'ica Imana iba yaravuze iciye mu bakozi b'Imana nukuri tuzoze twumva ubuhanuzi bw'abakozi b'Imana Yesu nashimwe hanyuma rero intahe yanje yariyo Musiri Champion TV, you are my champion.